mbere ejo nokumva nokwita message nibaza ko idateba kandi beneyo baraza kuyumva. Ica kabiri ni inyigisho z'ijambo ry'Imana tugomba kwiga. Iyo message usomye mu Baroma haraguha gutahura ico ngiye kuvuga. Baroma 8:28. Kandi turazi yuko ku bakunda Imana zose bifatanyiriza hamwe kubazanira ivyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye. Ndahitije kugira ngo bibahe gusa kumva ico ndiko numva kandi nibaza ko cerekeye abantu b'Imana. N'ijambo rivuga ngo rindira canke rorera. Imana igira ifata ibibi ubivane mw'ivyiza. Akaburungu. Murakoze. Imana ishimwe. Rindira canke rorera. Imana igira ifata ibibi ibivanemo ivyiza. Abantu bafise ibibazo, bafise ibibi, mutege ingene Imana igira ibikoresho mu bitangaza. Haleluya. Kenshi tunezerwa canke twumvira turiko turaca mu bintu vyiza, ariko iyi Mana dusenga, iyi Mana twizeye, ni Imana no mu bibi naho yoyo ibonamo inzira, yoyo ibonamo akaryo. Ntawarazi ko gupfungwa kwiwe kovanyweho umwidegemvyo w'abandi benshi. Ntawarazi ko mu kugirwa muto kwa Dawidi akaba ariwe batizera ko yoja ku rugamba, ahubwo bakabona yoba basugemura. Ntawarazi ko muri ivyo ariho hovamwo ko Dawidi ashika ibwami, ivyo Imana yamuvuze ko bikabona gushika. Ntawarazi ko mu kubandanya kwivuga amazina kwa Goliyati ntahagarikire ku minsi 5 ya mbere, ntahagarikire ku minsi 10 ya mbere, akabandanya akaguma aza yivuga amazina, ahagarara ku gasozi atuka abantu b'Imana. Guteba kwiwe avuga ivyo, ntawarazi ko kwari kurindira umuhizi Dawidi waze kumugangahura. Kandi ngo intsinzi iboneka ica iba intsinzi y'abantu benshi n'iy'urunganwe ruzokurikira. Ariko Imana yarabiretse kuko izi gufata ibibi ikabivanamo ivyiza. Yarabiretse Goliyati aramara igihe abajoga abatuka, arirara arateba aribaza ko ariko bizaba. Hanyuma mu buryo butitetse Isayi se wa Dawidi atuma Dawidi kugemurira abavukanyi biwe batize ku rugamba. Ibintu vyatetse, ibintu vyagoranye, mugabo aho nyene harimwo ko Dawidi yasitwa amavuta aragiye intama, aronka contact n'umwami, aronka ingene abonana n'umwami, kandi aronka ingene akuraho umwansi w'igihugu cose. Gusa Imana itazibirwa. Imana ishimwe cane. Ahubwo gusengera abo bantu biyumva aribo vyerekeye, je nta n'icyo ndabasengera, ahubwo turashimira Imana.
ijambo rivuga ngo rindira rorera, tegereze neza, bamazi kanura urabe ingene Imana igira ifata ibibi ibivanemo ibyiza. Kandi mu gucumitwa kwawe twavanywe mu mwami ugukurwa mu macumu y'umwansi, turagushimiye turakarorero muri ibyo yuko mwami mu bibi byose byakubaye ko harimo gutabarwa kwacu. Urabereye gushimwa n'ubu naho wewe utamara amazi abakwizeye, kandi abumvise ayo majambo bakayizera bakayashyira ku mutima, bazohora mwami babona kugira neza kwawe kuri umwizigirwa mu byo uvuga. Urakoze turagushimiye, ndasengeye abandara mu kwizera bagomba kwifatikiza ngo ntibatembe bikabagora, abasengera kugira ngo abonyene mu ntege nke inkomezi zawe ziba ariho zikorera. Urakoze mpwemuye, urakoze mwizigirwa, bisabye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Paulo yarafise ikibazo gikomeye yuko ari umunyantege nke, mugabo batakambira Imana arasubira ikimumarira ngo Paulo buno bwanje buraguhagije kubera mu ntege nke zawe niho je norohererwa gukora, niho nkura inkomezi jewe, niho byoroha, niho jewe nkorera mu ntege nke zawe, niho inkomezi zanje zigaragara. Imana ihabwe icyubahiro, ababyumva neza Imana ishimwe. Hanyuma mwirinde gukanya mu mitima naho imibiri yoba ikanye, dusangire ikindi cya kabiri, icigwa c'ijambo ry'Imana ugomba gusangira. Gatwereke icigwa hajya ijambo ry'umutwe n'intumbero zitanu Imana itagombamo ubusha. Mu Migani 19:21, Migani 19:21, ijambo ry'Imana riratubwira mu Migani 19:21 ngo mu mutima w'umuntu haba imigabo myinshi, ariko inama y'Uhoraho niyo izoguma. Imana idufashe cyane. Tukiri twenyene tudafise Yesu turitumbereza uko tugomba, turiha inama nyinshi, intumbero nyinshi, tukwiha ibyo dushaka gushika ko bitandukanye, tukwiyomyanta, tukwiyita abantu batandukanye dushaka kubabo, n'ibintu bitandukanye dushaka gushika. Rero ijambo ry'Imana hano gushika ko murano hano Bibiliya itubwira ngo umutima w'umuntu haba imigabo myinshi, umuntu agira imigabo myinshi, umuntu atumbera byinshi, mugabo inama y'Imana niyo izoguma, nivyo bizokomera ivyo Imana igomba, ngo tumenye ivyo Imana igomba. Narigeze kwiha umwanya wo kurondera muri Bibiliya ahantu hatandukanye havuga iryo jambo ngo tumenye ivyo Imana igomba, mumenye ivyo
iby'Imana igomba, iby'Imana igomba, iby'Imana igomba ahantu hatandukanye. Kubera nari nkikijwe jewe ndabibona yuko ndi umuntu ahusha, ndi umuntu azi kwihenda, kandi narihenze ndagwiza. Rero kuva nkikijwe nigiriye inama yo kurondera iby'Imana igomba kugira ngo simbandane nk'umuntu ahusha yihenda. Numva mu bintu notangira ikiguzi cyane kinini, bimwe nkabihera ibindi nkabikora kugira ngo ndashikire icyo kintu ni kudahusha iby'Imana igomba. Imana idufashe cyane. Mbega umuntu aba ahushije iby'Imana igomba acaja mu byonde agomba. Mbega umuntu ahushije iby'Imana igomba acaja mu byonde agomba. Ubwami ni bubiri. Ni bubiri gusa, ni ubw'umuco n'ubw'umwiza. Rero umuntu ahushije iby'Imana igomba acaja mu byo wewe agomba, atwawe n'akameremere gatumwa na Satani, igikoresho cya Satani. Yesu adufashe cyane. Rero ni muri aya majambo nagira ngo Imana isubire idufashe cyane kuguruka umutima mu majambo y'Imana. Bibiliya itubwira ngo mugire ijambo ry'Imana rigwiriye muri mwebwe ririmo ubwenge. Aho kantu kamaze iminsi kankora ku mutima. Si ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe gusa, oya, ngo ni ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe ririmo ubwenge, kandi ubwenge bwose. Turagomba rero kumenya ijambo ry'Imana mu buryo budushikana kukuri bamwe, kukuri patika, kukuri genderamo, kandi ubwo bwenge ni ubw'Imana, kandi intango y'ubwenge ni ukubaha uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Halo, mumeze neza? Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu munsi harakanye kandi ntimwaheruka imbeho, mugabo mwirinde mu mitima ntihakanye. Komera mu izina rya Yesu. Amen. Turakoma cyane n'umubiri ususuruye. Haleluya. Bakwigishije ibintu bijyanye n'amagara y'umuntu, ugaca ubona ko bisaba gukoma amashyi. Usanga Imana yari yadutumye ibintu bizotuzanira amagara meza. Hakorerwa ibitangaza byinshi iyo ukoma amashyi neza mu mubiri, mu magara, sante. Uragenda mu byige mu birondere uzobibona, mbona bisigaye byoroshye kubyiga. Komera Imana amashyi umererwe neza. Ni ibyifuzo Imana igomba ko biba. Kandi burya no mu bisanzwe umukuru w'igihugu yifuje ikintu, abantu baca bihutira kubishikamo. Ego kavuga ati mbona aha muri Kigarama hoja amayetaje, kandi bitarenze mu myaka 3 abajejwe kubishira mu ngiro baca babitanga. Rero Imana irafise ibintu yifuza, uragomba kubimenya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi ibyo bintu yifuza, ibyo bizorama, ibyo bizoguma, ibyo bintu yifuza, ibyo bihoraho, ibyo bifite agaciro. Tugende tubandanye, turaraba bereye ku cambere. Nanshimwe cyambere kugerageza bito ari nyuma sinzwaza kubibona, ari nyuma murahabona. Sawa, nanshimwe umwana wawe. Nukuvuga bwa kabiri. Bibiliya bivuga mu majambo atandukanye. Ariho kuvuga bwa kabiri, ariho kwakira ubuzima bw'Imana muri wewe. Haleluya.
Yesu ashimwe. Muri twebwe Imana ikiturema yaduhumekeyemo mpwemu w'ubugingo, ngo umuntu aca bufise ubugingo. Ubwo bugingo n'izo mpwemu sizirya impene ihumeka, natwe ko nayo ihumeka, si birya. Ubwo bugingo bwari bwa bundi yabwirwa ngo niwihenda ukajya kuri kirya giti uzoca upfa. Umuntu rero arashobora kubaho afise zirya mpwemu z'impene, zirya mpwemu duhumeka, izi ziyerera mu kirere, mugabo adafise ubugingo bwa bundi Imana yamushiramo. Ubwo bugingo bw'Imana nibwo buhoraho. Ubwo bugingo nibwo bwari muri Kristo, kandi nibwo bwatumye azuka mu bapfuye, akazuka ari muzima, ashobora kuba mu ijuru. Kandi biritubwira ngo mu kuzuka kwiwe yerekanye, ntangurire inyuma, mu kuvuka kwiwe yabonetse ko ari uw'umubiri, kandi ngo mu kuzuka kwiwe yabonetse ko ari uw'impwemu. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Rero Imana ashaka ko tugira ubu buzima bwayo, kugira muri twebwe ubuzima nk'ubw'ifise. Amen. Yesu ashimwe. Nibaza ko inkoko itaramba cyo kimwe n'inkona, kuko amagara cyangwa ubuzima, ukubaho kw'inkona siko kubaho kw'inkoko. Rero Imana ishaka ko turonka muri twebwe ubuzima, apana bw'inkona, apana bw'inkoko, apana bw'imfyisi, ubwo turonke muri twebwe ubuzima bwayo. Ivyo vyitwa kuba uhoraho, guhinduka natwe abazohoraho, nivyo vyitwa kuba umwana w'Imana. Aleluya. Imana ishimwe. Yohana yaciye yandika ati ni abafise umwana muri bo nibo bafise ubugingo. Rero nibi kuvuka ubwa kabiri, kwakira ubuzima bw'Imana muri wewe, kuba icaremwe gishasha, kuko ubwo buzima buronse ucuba mushasha, nisubira kugenda nk'uko wagenda. Kandi ivyo ntibirinda gusaba kubiteka kw'imitwe. Burya agakiza n'igitangaza kiba ku umuntu akaronka muri ubwo buzima bw'Imana. Nico gituma wewe nyene utarinze kwiyumvira vyinshi, wisanga uhindutse. Apana kwinjira muri bombe ya mugabo, kwinjira muri Yesu. Ubwo nyene uca uhinduka. Ubwo nyene hanyuma iyo mpinduka yitwa kubicaremwe gishasha. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umugambi Imana itagomba ko uwuhusha. Umuntu wese akwiye kuwushikako, kuba umwana w'Imana. Bibiliya kandi ivuga ngo uvuye mu rupfu uwinjiye mu buzima, uvuye mu rupfu ushitse mu buzima. Kuba umwana w'Imana nivyo, kandi ngo nugukira ukwagirizwa icaha. Umuntu wese ari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzomutsinda, uba wamaze kuba justifié. Muvyeyi mwiza yigishijwe ijambo ry'Imana ntiyabwiriza abana biwe ngo aryoherwe kubabona bakoze agakosa na gatoyi abahane, ahubwo araprevena amafuti, arabarinda yuko bagwa mu mafuti. Imana rero iradukuye k'urubanza, kandi n'ubu iradukura k'urubanza. Abayizeye bose irashaka kubakura k'urubanza ngo bahinduke imbere yayo abambaye izera. Imana ikomerwe amashyi cyane. Kwambikwa izera ni imvugo y'ubutungane, ni imvugo yo mu gisata c'ubutungane. Iyo umuntu yaburanye hanyuma yari yagirizwa, hanyuma agatsinda, baca bavuga ngo sentare yaramwambitse izera, yaramukuye kw'iryo bara, yaramukuye kw'ico caha, yaramukuye kuko kwagirizwa, yaramukuye kuko gutsindwa. Kuba umwana w'Imana bituma ijuru ritwakira nk'abantu batakigira umwenda babazwa imbere y'Imana. Ibi bintu Imana ntigomba kwagira n'umwe abibusha, dukwiye kubyakira mu izina rya Yesu. Aleluya. Rero
kwakirwa nk'umugororotsi mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Bibiri ivuga ngo abo bantu ireza justifié, yarabatsindanishirije. Kararyoshe mu gifaransa ku bakivuga. Ireza justifié ni bimwe byo kwambika izera. Ni ukuvuga ngo ibyagutsinda byose ikete ryatwagiriza Yesu yarambye ku musaraba, avayo arishe byose, acavayo azanye amahoro. Bibiri tubwira ngo igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri we, tuhuye n'Imana Data. Imana tubona nk'abejejwe, nk'abantu batagira ideni na rimwe. Kuko ikunda Yesu umugororotsi, niko idukunda na twebwe. Kuko imwemera, niko itwemera na twebwe. Agaciro imuha, niko iduha na twebwe. Ibyo bintu n'ibitangazirizwa kwemerera Imana kugira ubyakiriwe. Bitabaye uko wumva ari ibintu by'agasigabwenge. Ariko ibyo nyine by'agasigabwenge nibyo twagabiwe. Ababyakiriye ndabanezerewe naho ntababona. Cya kabiri, imbere ya kabiri, Imana igomba ko tudahusha. Wa muntu ahejeje kuba umwana w'Imana, ijya 70 yabayisize inyuma, ariko yari yo ku gice cya mbere. Yohana 1:11-13 avuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, ngo abo nibo batabyawe no kwifuza k'umubiri, batabyawe no kwifuza k'umugabo, ariko babyawe n'Imana. Nibo batabyawe n'amaraso, batabyawe no kwifuza k'umubiri, batabyawe no kwifuza k'umugabo, ariko abo bantu bakiriye Yesu ngo babyawe nande? N'Imana. Haleluya. Uwundi murongo ubereguye kubera umukozi yamureze amubwirira adakunda umuntu n'umwe. Aho se ntitwabimenye, amukandagira atakubarire ngo birabishe ufise umwana atagukunda. Birabishe ufise umwana ubwira yambi akaba. Yaramaze igihe ameze uko, nta yambu, nta bonjour, nta yambi, nta ngo ndaguterure, zose yari yaramaze kumenya ko abantu ari ibikoko. Yaribana, yamara inyuma y'inzu ahonda amabuye, nta bindi yagira. Yibera muri ibyo, ahashaka araza kuza, kandi umuhase naho zirabizindi ingorane. Tumaze kuba abana b'Imana, Imana irashaka ko duhinduka abakunzi b'Imana. Ababyeyi n'ababyawe, nimubyiyumvire wankana n'uwakubyara, cyangwa wankana n'uwo wabyara, cyangwa n'uruhengeri, bimwe by'utuntu two gucishagizaho. Rero Imana yacu iraduha intumbero kugira ngo iduhushe, iratubwira ibikwiye kugira ngo ntitube mu buzima butariko. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ube umukunzi w'Imana ataco wisigarije. Matayo 22:37, ijambo ryaho ritubwira ngo genda risome, kunde Uhoraho. Aramwishura ati mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'ubwenge bwanyu bwose. Usubiremo. Aramwishura ati mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'ubwenge bwanyu bwose. Imana
nukuvuga ngo igihe cyose hakiri icyo Imana igomba, igihe cyose hakiri ikinezereza Imana, ibisigaye byose biraceceka, nirukana n'icyo kiryohera papa. Amen. Aha niho byapfuye kugira ngo duhagarike ubugenzi bubi twahoramo. Aha niho byapfuye kugira ngo duhagarike inyifato mbi twahoramo. Aha niho byapfuye kugira ngo twemere gutanga ibigutsi binini binini byadusaba kugira ngo tube abantu babana n'Imana. Aha niho biva umuntu akisonzesha afise ibyaha. Aha niho biva umuntu akareka kwisiga amavuta kugira ngo afate iminsi yo kwiyugarana arondere ubucuti bwiwe n'Imana. Aha niho biva umuntu agaha ibiciro byiwe riryoshe afise n'aho aryama akabyuka kugira ngo aganire n'umukunzi ahambaye. Bijya bindi tubwira kubera agahato k'amakuba turimo byitwa amaganya nyine no kuganyira Imana. Ariko gukunda Imana bizana ingufu zidasanzwe tukurondera Imana, atakindi kigusunitse ubwo gusa uko wumva terema urakunda Imana ku buryo nta n'icyo bikumariye kuryama, nk'uko murabona abantu bamwe bamwe kandi ngira ngo n'abandi byo bashigira ategera byarashigiye uri mu mafiyasaye urashikana sayo turi gucandika amamesaje, sibyo none ukibagira ko wiriwe ku kazi karuhishije sayo tumwandikiranira WhatsApp twebwe tutari bwazi mesaje sana hewe mwandikiranira sayo tw'ijoro, ibyo bintu bigushitura n'itiro rikagenda biva hehe? Rero mu rukundo nyarwo rw'Imana hari n'ibindi bigushitura n'itiro rikagenda tukarondera Imana. Amen. Tuteza kubirondera rero gushika twumvise mu rukundo turufise hanyuma tukarubungabunga. Mu bisanzwe twararugabiwe. Bibiliya itubwira ngo wizeye Yesu urahabwa mpwemu yera, kandi uhawe mpwemu yera, uwo mpwemu yera ngo arasuka mu mitima yacu. Bibiliya ikoresha ijambo gucunjubura, arasuka mu mitima yacu urukundo rw'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko ndafise akabanga nkunda kurangira abandi kamfasha gukunda Imana ni ukubanza kwakira ko nawe gukunda. Bibiliya ivuga ngo twebwe tuyikunda kubera ariyo yabanje kudukunda. Gukundira amawanya bariye ku mutwe ntaho nari nigeze ugukunda nk'ubu. Udakunda Imana urikunda. Kandi biroroshe cyane kwita ku mwanya mwinshi ubuzima nta n'icyo wimariye. Udakunda Imana urarondera ibindi bintu ukunda ugacudika nabyo. Hariho abantu bageze ku iteranyuma rikomeye, burya mu bihugu bya mbere byateye inyuma birabaho, apana biri mu nzira y'amajyambere, biri mu nzira y'amajyanyuma kandi bimaze gutera inyuma bikomeye, bakumva ko bakenye ubucuti ku rugendo rw'aho bacudika n'imbwa, ku rugendo rw'aho bacudika n'ubuyabo. Bari mu bukene bukomeye bwo gucudika. Ariko Imana irashaka kumara abantu iyo nyota, irashaka kumara umuntu wese iyo nzara yo kuronka ubucuti, irazi ko iri muri wewe. Abizi ijambo ry'Imana hano murazi yuko umuntu arimwo bitatu. Muri ibyo bitatu harimwo impemu y'umuntu nayo irimo ibindi bitatu. Kimwe muri ibyo ni ubusabane na communion. Ubuzima bw'umuntu ntibwuzura udafise ubucuti, kandi ubucuti bwimazeyo mana bw'imiyeyenzo. Ubucuti bwimazeyo nabwo ubugiraniye n'igiti kikubera Imana ukaba ugize ibigirwamana, ubugiraniye n'igihugu kikubera ikigirwamana, ubugiraniye n'idini bikubera ikigirwamana, ubugiraniye n'umugabo akubera ikigirwamana, ubugiraniye n'umugore akubera ikigirwamana, ubugiraniye na sexuality
sexualité bijanye n'ubusambanyi canke n'ibitsina navyo bikubera ibigirwamana. Ubugiranye n'amahera nayo akubera ibigirwamana. Ubugiranye no kuraguza navyo bikubera ibigirwamana. Ariko hariho inzira yoroshe y'uguhazwa no gucudika n'Imana, kandi nta rubanza rurimwo, nta kwagirizwa, nta n'uko biruhisha, ahubwo birakuruhura, biragukura ku mizigo yose. Imana ikomerwe amashyi kwera. Haleluya. Gukunda Imana, kugira Imana umukunzi wawe ataco wisigaye. Haleluya. Imana ishimwe. N'umutima wawe, n'ubwenge bwawe, n'inkomezi zawe, no gutahura kwawe ukabikundisha Imana. Amen. Yesu ashimwe. Nukuvuga ngo identite karangamuntu kazokumenyekanako. Abantu bakuvuze batakuzi bazovuga ngo ni wa muntu akunda Imana. Biga